Bavukanyi turongeye kubaramutsa kandi twaramaze gutangura n'urugendo rwo kurabira hamwe igitabo kimwe kimwe ibirimwo ibivugwamwo inyigisho Imana ituyagira. Kuri uno munsi turaba igitabo ca kabiri bita igitabo c'ihunguka, igitabo co gusohoka bava mu Misiri abana ba Isirayeli. Ico gitabo tukizi nk'igitabo c'ihunguka kubera koko tubonamwo mu ntango ukuntu Imana itora Musa. Uwo Musa akaba ariwe mu nyuma azoja imbere arongoye abana b'Isirayeli basohoka bava mu Misiri baciye mu kiyaga gitukura, Imana ibacavukije ikiyaga gitukura. Igitabo c'ihunguka kirimwo ibigabane 40 bigabuyemwo ibice bikuru bikuru bibiri. Uhereye ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane ca 18 tubona ukuntu Imana ikura igihugu cayo mu Misiri, ukuntu Farawoni abanza gufata ingingo yo guhama bene Isirayeli, hanyuma Imana igatora Musa akagenda kwa Farawoni kugira ngo amubwire arekure igihugu ciwe kigende. Umufarawoni akandadika, Imana ikarungika ibihano kugira ngo Farawoni have yihanure. Farawoni akanka, gutyo rero Imana igategura kujabutsa igihugu cayo, ikabajabutsa ikiyaga gitukura. Hanyuma bamaze kujabuka bagashika ku musozi wa Sinayi. Ico ni igice ca mbere vyo dusanga mu kigabane ca mbere gushika ku ca 18. Igice ca kabiri gikuru ni guhera ku kigabane ca 19 gushika ku ca 40. Niho dusangamwo cane cane amategeko n'amabwirizwa, ukuntu abene Isirayeli bayarenga amategeko Imana iba yabahaye, y'ukuntu Imana isubiramwo isezerano ryayo no kushinga itabernakulo, ikibanza Imana ibamwo ihuriramwo n'abene Isirayeli. Gutyo rero kino gitabo co guhunguka kiratwereka ukuntu Musa afisemwo ikibanza gikomeye, kuko batangura batwereka ukuntu umwami atari yarazi abanyisirayeli, atangura gufata ingingo yo kwica abana b'abahungu bose, hanyuma Musa nawe akarokoka bamunyegeje, kandi gutyo Imana igaca inamutorera n'ubutumwa bwo kuzokura ico gihugu mu Misiri. Uno Musa nyene ubwiwe niwe kandi bamaze gushika mu bugaragwa guhera ku musozi wa Sinayi, abanyisirayeli bakaja kure y'Imana bakagomba gusenga ibindi bimana. Imana nayo igashavura ikavuga ngo ngomba bano bantu ndabahonye, kugira ngo abantu bose babonye ibitangaza nagize ndabakora mu Misiri ariko ntibanyemere, kugira ngo ntihagire n'umwe azoshika mu gihugu nabemereye. Ariko Musa yaciye ahaguruka avuga ati Mukama oyaye, turura ishavu ryawe risubire hasi, kugira ngo n'abantu bose n'ibindi bihugu byose ntibazovuge ngo bwa bundi Imana yari yabakuye mu Misiri kugira ngo ije kubicira mu gahinga. Ni ukuvuga rero Musa hano ku musozi wa Sinayi no mu rugendo rwose abanyisirayeli bazomara bari mu gahinga batera bagana igihugu Imana yabateguriye, tubona Musa ameze nk'umuntu avyara igihugu c'Isirayeli, kuko kuno Imana yari imubwiye ati reka ndabahonye hama ngire igihugu kinini, ariko mpereye kuri wewe. Musa yavuze ati oya ntirikabe Mukama. Niko rero ukuntu tubona ko mu gitabo c'ihunguka Musa afise uruhara runini, kandi urwo ruhara ruguma ruboneka atari no mu gitabo c'ihunguka gusa, no mu mateka yose ya Isirayeli. Muri kino gitabo nyene niho tubona ukuntu Imana yamana n'igihugu cayo n'igihe abana bene Isirayeli bo ubwabo baba bahemutse bagiye mu bicumuro, ariko Imana ikarondera uburyo bwose biciye no gisabyo ca Musa ngo twari tubivuze, ivuga ngo
muri igihugu canje nzokwamana namwe, mbere shinze hagati yanyu itabernakulo, ni ukuvuga ikibanza muza kunsengeramwo, muza kumbwira ibibazo vyanyu nanje nkavyumviriza. Ni muri kino gitabo nyene tubona akamaro k'igisabisho, kubera ko iyo hataba igisabisho ca Musa, kino gihugu kiba carazimanganye. Musa nk'umukandizi w'igihugu, Musa nk'umuntu yishikira imbere y'Imana, kandi uno Musa nyene akaba nawe ahamagarira n'igihugu cose ca bene Isirayeli gusenga, basenga iyo Mana y'ukuri. Nuko twavuze yuko igitabo citwa Cihunguka, ariko mu zindi ndimi tucita igitabo, hari abavyita nk'abavuga igifaransa Exode, ariko rino jambo Exode mu bisanzwe ryadushikiriye riciye mu zindi ndimi, uhereye mu Kigereki gushika no mu zindi ndimi zacu. Ariko mu vy'ukuri kino gitabo mu gihe bereye citwa Shemot. Shemot naho no kuvuga amazina, kuko mu bitabo vya kera harimo n'ibitabo vya Bibiliya, izina ry'igitabo riva ku majambo makuru makuru ya mbere atangura ico gitabo. Nk'uko mu gihe bereye kino gitabo gitangura kivuga ngo Ve'ele Shemot, ati ngaya amazina y'abene Isirayeli bamanutse mu Misiri. Kino gitabo rero caciye gifata mbere n'izina Shemot, no kuvuga amazina, kugira ngo banatwibutse bano bantu ngo twabivuze mu ndwi iheze ku bijanye n'inzaruka ku bantu bamuka ku bene Isirayeli bahavuye baja mu Misiri. Nuko nk'uko kandi twabivuze, harimwo ibigabane bikuru bikuru bibiri, ibice bikuru bikuru bibiri, ariko muri gice cose haba harimwo ibigabane kandi vyikwiye vyerekana ukuntu Imana yakuye igihugu cayo mu Misiri. Nko kuvuga kino gitabo kubera citwa n'ihunguka, birumvikana yuko bimwe mu bikuru bikuru bivugwa ari uko nyene gusohoka bava mu Misiri bakinjira mu gihugu Imana yari yabateguriye. Ariko igitabo c'ihunguka naho gitangurira mu Misiri, kuko tubona abene Isirayeli bari mu Misiri, hanyuma bakaja ku kiyaga gitukura, kirangira abanyisirayeli bageze ku musozi wa Sinayi. Bamaze kuja ku kiyaga gitukura, bageze ku musozi wa Sinayi, aho Imana ibiyereka, ibayagira, ikabaha n'amategeko, igaha amabwirizwa Musa. Musa nawe akayashikiriza igihugu, gutyo ikagirana n'isezerano, naho mu nyuma iyo sezerano bayirenga, ariko n'ubundi Imana igasubira kuyivugurura, kuyisubiramwo. Kino gitabo kandi kitwereka ukuntu bene Isirayeli nyene batangura urugendo rwo mu bugaragwa, naho bakiri ku musozi wa Sinayi, ariko urwo rugendo rwo mu bugaragwa rukaba ruzobandanya no mu bindi bitabo bikurikira, uhereye igitabo co guharura, kubera ko mu bisanzwe igitabo c'abene Levi naco nyene gihera hano, aho igitabo co guhunguka giherera niho hacatangurira igitabo ca bene Levi ku musozi wa Sinayi. Tuzobivuga mu biganiro bizokurikiraho mu nyuma. Ariko kandi igitabo co guhunguka mu bisanzwe nticirebanga, cinjira mu rukurikirane rw'ibindi bitabo ngo twabibonye vyitwa ibitabo vy'amategeko, bino bitanu vya Musa, twite vya Musa, ariko navyo nyene bishimikiye ku ngingo nkuru zitandatu, kugira ngo twumve n'ukuntu kuno gusohoka bava mu Misiri navyo vyinjira mu mateka ya bino bitabo. Ingingo ya mbere n'ukuntu Imana ihezagira ivyaremye vyose harimwo n'umuntu. Ingingo ya kabiri n'ukuntu iyo Mana iha imihango abasekuruza ba Aburahamu n'abandi. Ubwa gatatu n'ukuntu Imana itabara igihugu cayo ikagikura mu Misiri, ngo tubona muri kino gitabo nyene. Hanyuma hakaza ubwa kane ukuntu Imana yiyereka igihugu cayo, kandi mu kuciyereka igatanga n'ibwirizwa, amategeko, ikaba yagira mu ijambo ryayo. Ubwa gatanu n'ukuntu bano banyisirayeli bamaze urugendo runini mu Misiri, mu gahinga bagenda Imana ibigisha. Hanyuma ubwa gatandatu n'ukuntu bitegura kwinjira muri ca gihugu Imana yari yabemereye. Izo ngingo zose uko ari zitandatu zirakenewe ko umuntu azisubiramo, kugira ngo ivyo tubona mu gitabo c'ihunguka tubone ko biba vyatanguriye mu ntango mu gitabo c'irema, kandi ko biba bibandanya no kugeza binjiye mu gihugu Imana yabemereye. Hama bamaze kwinjira muri ico gihugu
hagatangura no kwigishwa n'Imana mu kubashikiriza ijambo ryayo iciye ku ntumwa zayo ba Musa, ba Aroni, ba Yozuwe n'abandi, kugeza buke buke hamaze kuza n'abahanuzi. Mu ndwiza tuzobabwira ikindi kiganiro kuri kino gitabo nyene, kubera ko mwoca mutubaza none abanyisirayeli bavuye mu Misiri ryari, mu mwaka uwuhe, hari ku mwami nde? Turazi ko ari ikibazo bakunda kutubaza, tuzocishura neza buke buke mu ndwiza. Murakoze, tuzosubira.